tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Urana agomba twige ijambo ry'Imana. Ariho umurongo turiko turarimbura ko mu buryo bukomeye cyane, uri hariya muri Zaburi igice ca 23 umurongo wa mbere kumanuka. No musengomba tuganire cyane cyane ku murongo wa 5, ariko nsabe umusomyi asomere guhera ku murongo wa mbere, hama ndaza guhagarara ku murongo wa 5. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Twese tuvuge tuti Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Sumvya ngavuga ati Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje. Yes. Anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. 4. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Sinzogira ikibi ntinya. Sinzogira ikibi ntinya. Kuko uri kumwe nanje. Haleluya. Kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Twese tuvuga ati untegurira ameza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Wasize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyoma ko imisi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Imana ishimwe. Izaburi ni zaburi ikomeye cyane, kandi vraiment nifuza ko umuntu wese yakira ishurirwa iri deep yino zaburi. Mugabo twagiye tuvuga ku murongo wa mbere, umurongo wa kabiri, umurongo wa 3, ubu no musera kumvuga ku murongo wa 5. Haba ngo antegurira ameza mu maso y'abansi banje, wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Imana ihabwa icubahiro. Uyu murongo wonyene uragutse twokora ko seminaire nini ya gose. Mugabo ndaza kuvuga 5A kuko B na C shobora kubivuga ko ikindi gihe. Mugareka mvuge akakonye gabo ngo antegurira ameza mu maso y'abansi banje. Ikintu cyambere tugiye kurabira hamwe, mbega ya meza avugwa ngaha asigura iki? Birivuze ngo antegurira ameza mu maso y'abansi banje. Aya meza avugwa ngaha asigura iki? Mwani majambo ngiye gutanga isobanuro y'aya meza ngaha. Ikindi kintu cya kabiri ngiye kuvuga kubera iki Imana yashinye kudutegurira ameza mu maso y'abansi bacu. Kubera iki Imana itari kudutegurira ameza yakuye abansi bacu. Kubera iki hitamo kudutegurira ameza mu maso nyene y'abansi bacu. Haleluya. Nivyo bintu bibiri ngiye kuvuga ko uyu mwanya ngiye gufata ndi imbere yawe. Reka ngende directement ameza bisigura iki? Iyo birivuze ngo antegurira ameza mu maso y'abansi banje, mwibuke uyu ni Dawidi ariko aravuga. Dawidi numwami yagize abansi benshi, numwami yahuye n'intambara nyinshi cyane. Sinzi ko muri bibiri hari abami bo baragwanya intambara ingana niyo Dawidi yagwanye. Dawidi yagwanye intambara nyinshi gose. Ngabo Dawidi mu rugendo rwiwe n'Imana
hari ikintu atemanya, avuga ngo Imana yantegurira ameza mu maso y'abansi. Ibi bisigura ngo aya meza ni ntahe, ni témoignage Imana yamyiha Dawidi imbere y'amaso y'abansi biwe. Iyo tuvuga ngo Imana idutegurira ameza mu maso y'abansi bacu, bisigura ngo ni témoignage Imana ihabizera aho batategezwa kuyironka canke aho abamukikuje batayishaka. Amen. Hari intahe Imana iduha abantu bagaserebra, bakaryoherwa. Hari intahe Imana iduha hagati y'abantu babi ntibabinezererwe, muga Imana igashima kwiduhera muri ico kibanza nyene. Ibi rero nibyo Dawidi avuga ngo antegurira ameza mu maso y'abansi. Hari ivy'Imana idesida kuduhera hagati y'abansi bacu kubw'intumbero. Ndaza kuvuga impamvu Imana idesida gukora ibintu nk'ibi, ikabikorera hagati nyene y'abansi bacu. Haleluya. Imbere yuko mbandanya nagomba ndakubwire ngo Imana igiye kuguhera intahe aho nyene muri ico kibanza. Ni icyifuzo cy'Imana, ni Imana ibishaka ko iguhezagira aho nyene aho. Muri iyo mipfunda, muri amabariyeri, muri abo bantu bameze gutyo, ni Imana ivyifuza kuguhagurutsa aho nyene, ikagukomereza aho nyene, ikakugira icyo yaguteguriye kuba aho nyene. Biraryoshe gutemwanya igihe uri kumwe n'abakunzi, mugabo biranaryoshe rwose gutemwanya igihe Imana yaguhagurukirije ahantu habi. Rero nimwave mwiyumvira ngo aha mwisi abantu bose n'abakunzi banyu. Siko ndabigisha ibi bw'abantu, mbwa singomba naho nyene ko muba mvuge gute, singomba kumuba abantu batazi yuko Satani nashoye gusokora ukuboko ngo akore adakoranye n'umuntu. Imana ivyo igomba gukorera abantu ikoresha abantu. Mbwa na Satani ivyo agomba gukorera abantu, gusambura ubuzima bwabo, gusambura ibikorwa vyabo, hari ukuntu akoresha ubuzima bw'abantu. Rero Imana igira abakozi, Satani agira abakozi, kandi abo bakozi bakorana n'abantu bambaye umubiri. Bamwe turigana, abandi turakorana, abandi turabanye mu makartier. Rero aba nibo Dawidi avuga ngo nabasi bacu, ariko kandi mu yandi majambo nabasi umugambi w'Imana. Abo rero birivuga ngo Imana ishoye kuguhera témoignage, icyo yise ameza hagati y'abasi bawe aho nyene. Haleluya. Mu yandi majambo bisigura iki tuvuze ameza? Navuze kimwe ni témoignage, mugabo ni témoignage ivuga iki, isobanura iki? Ni témoignage isobanura cyangwa igomba guha message abasi bawe yuko Imana wizeye ari Imana yo kwizigirwa. Haleluya. Ni témoignage igamije kubwira abantu ko Imana yacu ari Imana yitaho abayizeye. Ni témoignage igamije kubwira abantu ko Imana yacu idahemuka. Ushoboye kuba wamye uvuga ukonfesa wizera hagati y'abantu babi yuko Imana yawe ari umwizigirwa, Imana yawe igira neza. Nga impamvu Imana itegura ameza hagati y'abasi bacu nukugira ngo ivyo wizeye ukavuga hagati yabo iguhera intahe hagati yabo nyene. Haleluya. Rero uno munsi naje niteguye kwinjiza abantu bamwe mu ntahe z'ibintu. Reka mvuge ukundi kuntu, naje niteze kwinjiza abantu gutwengera ahantu baririye. Niryo sengesho nazindukanye. Naje niteguye ko hari abantu ahantu bakozwe n'isoni, Imana ibashumbusha ikabahereza umunezero ugwijijwe kabiri, kandi n'umugambi w'Imana. Oh my God. Numva verse nciyemwo kandi ndayivuga kuko sije nayiteguye. Mpereza Yesaya 61 umurongo w'indwi. Yesaya 61 umurongo w'indwi avuga ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri, mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wanyu. Nico gituma mu gihugu cyanyu muzoshumbushwa kabiri, mugira umunezero utazoshira. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri.
ndakunda imana ingene yamigwiza igihe cyose ikashumbusha iragwiza igihe cyose ikashumbusha umuntu aho yamaramaye 4 igwiza 2 agashumbushwa 8 aho yamaramaye 1 igwiza 2 gashumbusha 2 haleluya rero nagomba wumve ko n'umugambi w'Imana ko ahantu wamaramariye ahantu wakorewe isoni ahantu vyacanganiye ahantu witiwe izina ritari ryo ahantu washingiwe intaye y'ikinyoma ahantu wandikiwe iceyi n'umugambi w'Imana yuko iguhezagira muri ico kibanza sindabumva neza Imana nifise ikibazo cyo kuguhera umugisha mu maso y'abasi bawe nifise ikibazo mbere biranayiryohera ndaza kubwira igituma biranayiryohera biranayihimbara yuko igirira neza mu maso nyene y'abasi bawe umunsi umwe Yesu baramuhamagara ati Yesu ngwino ukize Lazaro aragwaye kandi ararembye cyane Yesu ati banza mureke apfe Lazaro arapfa Lazaro arahambwa iminsi nirahera hama Yesu aza ashika bari mu kigandaro buriya rero mu kigandaro haba hariho abakunzi n'abasi haba ari abantu bariko barashima Imana bavuga ati aragapfa harakagenda urumva hakaba hariho n'abandi bantu bababajwe nuko umuntu agiye mbwa Yesu ararindira baregerana ararindira bose baraho bamwe bavuga ati mu mutima aturihangana mugabo bongera bavuga ati zizwe tubonye aragiye mbwa Yesu ashika ngaho nyene hama cyo babwira ngo ni munyereke ahari mbwa imbere ko babwira ngo munyereke arabwira ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana bace baragenda hamwe na yafure y'abantu bamwe bashimye cyangwa banezeye ko Lazaro yapfuye hamwe n'abandi babajwe nuko Lazaro yapfuye ageze kumva bivuga ngo arahamagara Lazaro avyuka aba muzima kubera iki Yesu yarindiriye babanze begerane kubera iki atabikoze mu kinyegero ni kubera rimwe na rimwe hari Imana ikora ibintu ihezagira umuntu ikora igitangaza umuntu mu maso y'abantu batabishaka ifise impamvu y'ivyo igomba kubigisha haleluya mbega abisirayeli kubera iki mu kuva muri Egiputa Imana itavuze ngo nimusoboke mugende mbwa Imana yavuze ati rino joro nimwitegure ahubwo muce mu nsago z'abanyegiputa bose hanyuma mugende mubake amafeza utwato amazahabu hama muve muri Egiputa mufise itunga rihagije kubera iki yabigize gutyo kubera itashotse kubabwira ngo hoci ni mugende nk'abahunze ni kubera Imana rimwe na rimwe hari igihe ishaka ko abantu bayo bahezagirirwa mu maso y'abantu batavyifuza haleluya kandi nagusengeye uyu munsi mwizina rya Yesu ngo Imana ikugirire neza ukiraho nyene muri abo bantu undi muri ivyo yavuze ngo uzumpezagire bakiriho kugira ngo boye kuvuga ngo Imana yanje nishoboye uzumpezagire uzunduze uzungirire neza abantu wenze bakihari kugira ngo bazibaronka kanya ko kuba no gutinya Imana yanje nagusengeye ngo Imana izuguhezagire uwagusuzuga akihari nagusenge ngo Imana izukuduze mu kibanza nyine wakoremwe n'isoni nagusenge ngo Imana muri yanzira nyine wananigwamwo Imana yaguhera umugisha abakubonye umaramaye bakubona uririmba mu izina rya Yesu haleluya kubera iki wa mwana w'icangazi se watavuze ati kugarutse nta kibazo wewe nuje mu bandi bana mbwa yateguye urubanza aravuga ati abakunzi n'abasi bose nibaze kugira ngo ivy'Imana inkoreye bironke abantu babibona amen ndatanguye kuduga ahantu kwishura iki kibazo rivuga ngo kubera ikimana ihitamo kuduhezagirira mu maso y'abasi bacu kubera idutegurira ameza mu maso y'abasi banje mbega ho bari kugira ngo ibamara amazi Imana nikoze isoni meme n'abasi niwaza Imana muri iyo nta mwijima na mukenya uriyo ugomba gutetereza abantu mbega ni kugira twebwe tubone kwishima imbere y'abasi bacu no si Imana igamije
mugabo ikintu gikomeye Imana igamije ko abo basi bayo canke bawe ibigisha ubwizigirwa bwayo. Amen. Igamije ko abo bantu ibigisha ko ari Imana isezerana igashitsa. Igamije kwigisha ko ari Imana ivyo yavuze iri nyuma yavyo kugira ngo ibishitse. Aro muyandi majambo igituma ibikora mu maso y'ababi nukugira ngo ironka abantu babishingira intaye kandi barabipinze. Akila mandoloba resuka ramanda muvugishwa n'Imana umwe arahaguruka avuga ngo kwirembo giSamaria ejo ifu ingana igogorese neza izobigurwa shekeri imwe. Umugabisha umwe arahagura ati yes, ati wavugishwe n'Imana kera mugabo ugiye watubira, ati vyoshoboka gute imirima yarumye ibintu vyose vyaraparanganye, vyoshoboka gute ko ejo mu gatondo ifu yo bigurwa shekeri imwe. Ndakunda ingene musavye Imana mubariye yamubwiye ati uzobibona ariko nuzogira iki, nuzobijya kubera ko uzobibona. Ni kubera ntapfa nico gicapo kitari cyo cy'Imana. Erega iyo biza yapfuye yari gupfana uko kutizera no kutubaha Imana kwiwe. Mugabo Elisa yamubwiye ati nta kibazo kutavyizeye, mugabo simperumese kubaho kufuta bibonye, ifo kuzobibona hamubibonye upfa uvuga ati mga Imana y'uyu musavyi w'Imana ni Imana ikomeye kandi ni Imana yishura. Ndasenga ngo abasi bawe nibapfe batabonye gutabarwa kwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubera iki fupa yuko batahana témoignage itariyo y'Imana yawe, ifo ko bataha bavuga ati Imana y'urya muntu niyo kwizerwa. Numva noririmba icyifuzo c'abana nayo muzi, icyifuzo c'abakwankagi bayubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajahe kwijuru ritabaye. Ndanga umuntu asuzugura Imana yanje, wapfa umusuzugura ugasuzugura n'umudamu wanje ukasuzugura n'abana banje, mbwa ntusuzugura Imana yanje. Nico gituma hari ico nokora kugira ngo Imana yanje habye icubahiro, mba numva no gikora uko ingomezi zanje zose zingana kugira Imana yanje ishigwe hejuru. Kandi ni Imana yakiranga gasuzuguro, iranga ibintu byinshi abwiye bisavye ngo nzobibakorera kugira ngo amahanga amenye ko mufise Imana. Umugabo Danieli baramwase maze bajinama na wasenga Imana bamuhinare zira. Ndanga umuntu asuzugura amasengesho yanje, iyo ngiye imbere y'Imana nkapfukama undi akambwira ngo uri gutakaza umwanya. Ndanga umuntu asuzugura amasengesho yanje, mbwa Imana ishimwe ko amasengesho yawe izoyishura abayapinze bakiriho. Imana ishimwe ko ivyo watuye wizera Imana izovyishura abayipinze bakiriho. Unkegurira meza mu maso y'abasi banje kugira ngo ibigishe ko ari inyembabazi, kugira ngo ibigishe ko ivyo yasezeraniye abantu bayo ariyo kwizerwa no kubikora izobikora, kugira ngo ibigishe ko urukundo rwayo rwama ruriho ibi bidashira ku bantu bayizera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwave mwibaza ngo mpava mvuga ibintu vyinshi, je naje gusenga no munsi, sinaje kuvuga amateori menshi. Ndabira Actes des Apôtres 28 verset 1 manuke gatonye gushika kuri 6. Tumaze gukira tumenya ico kizinga yuko citwa Merita. Abanyamahanga badebagura
baratubukabuka bitangaje baratubukabuka bitangaje, baducanira umuriro batwakira rwose kubw'imvura n'imbeho byariho. Ariko Pawulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe, twese tuvuga ati abadebaguzi baravugana bati uyu muntu ntabuze kuba umwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idaca ugwankunzi ntimukundiye kwabaho. Areka kunkumurira ico gikoko mu muriro. Pawulo acatora ukuboko kwiwe akunkumura ico gikoko mu muriro, ntiyagira icaba. Hama bararindira kwapfa barabura, bararindira kwa vyimba barabura, ntiyagira icaba. Babandi barereka kwa vyimba canke kwagwa bukumbi, barereka kwa vyimba canke kwagwa bukumbi. Ndahaye pore abantu bareretse, ndahaye pore abantu bareretse ubuzima bwawe. Nimunyumvise neza, ndasuhuje, reka nkoreshe imvugo, ndasuhuje abantu bareretse ubuzima bwawe. Waravuze ivyo wizera, warakoze ibintu kanaka, mugari abantu bareretse bavuga ati abo biribise ngo nabadebaguzi n'abacokoranyi, n'abantu bavuga ati noneho ivyo bigiye guherera ngaho, wakize bijya mu bintu uzobicira, Imana yagutabaye ngaha ntuzi kuzohava. Haleluya. Pawulo Imana yaje kumutabara mu kiyaga, bavuye mu kiyaga bageze ku musozi, haza igikoko, inzoka iramukomora, kandi inzoka y'ubumara bwica gose. Hama bararindira kwafa kuko bari bazi iyo nzoka yuko igikomeye ata minota 30 yohera utarafa. Bavuga ko inzoka yamukomoye igukomeye nyuma y'iminota 15 wategezwa kuba wapfuye. Muga bararindira iminota 15 irahera, bararindira iminota 30 irahera, bararindira isaa irahera. Ndumva kantu novuga, ndumva parole prophétique kuri wewe, ndumva ikintu nokubwira mu izina rya Yesu. Reka nakubwire, uzovyarira muri bonyene, uzokwiguheza amashure muri bonyene, uzokomerera ngaha muri bonyene, Imana izokuduza iguhezagire muri bonyene, uzokwagugirwa uraho nyene mu izina rya Yesu Kristo. Ati paza kubera iki? Kugira Imana ironga batemwe bapinga n'ivyayo. Umuntu mwarambwira ngo wibaza ko Imana yaguhamagaye. Ndamubwira nti singiye kuguprova ko Imana yampamagaye, mbwa Imana yanjye izoguprova ko yampamagaye. Ni kibazo cy'umwanya gusa, mu mwanya Imana izoguprova ko Imana yanjye yampamagaye. Twese tuvuga ati amvyagiza mu cyanya cy'ubwasi butotaye, andongorera iruhande y'amazi adashuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryiwe, antegurira ameza mu maso y'abasi banje. Abasi Imana yarese ntibagutera ubwoba, ntibakubuze kwinjoyinga ivy'Imana iriko irakora. Imana yaguteguriye ameza ikemera ko baguma ngaho, yacuhagarara umutima. Angiye kuvugana n'abantu Imana yahaye amahorasho, mbwa imitima yabo nubundi ihagaze. Ngiye kuvugana n'abantu Imana yahezagiye, mbwa nubundi bafise ubwoba kubera ivyabakubise ava biracari ngaho. Ngiye kuvugana n'abantu Imana yadugije irahagurutsa, mugabo aho hantu yabahagurukije bari bafise abantu bariko barahiganwa n'abaho hantu, nubundi bafise ubwoba bashobora kwisanga hahandi bahoze kera. Nagomba ndakubwira ngo abantu Imana abasi Imana yarese bareke nawe, aho yakuye kwa maso, abo yagwije n'ubusa igatora ubusa, bareke naco bazokugira. Bari ngaho kugira ngo bashinge intahe ko Imana yawe ari nzima, kandi igira neza, kandi yita kubayo, kandi igira neza uyigomba kugira neza. Yavuze ngo nzogira neza uwo nzogira neza, nzogira ikigongwe uwo nzogira ikigongwe, nzokwereka urukundo uwo nzokwereka urukundo. Anegurira ameza. Iki kigo cyakuvyimbye umutima,
kigutera ubwoba. Zaburi 5 umurongo wa 19 aravuga ngo kugezaho iryavuzwe n'uhoraho ryashikiye, ijambo ryiwe ryaramugerageza. 20 umwami yaratumye baramubohora, segaba w'amahanga yaramurekuye amuhindura umuzezwa rugo rwiwe, amugira segaba w'itunga ryiwe ryose, ngo agabe abaganwa biwe ngo uko agomba, yigishe abakuru biwe ubwenge. Bibiri kivuga Yosefu, murazi mwese histoire ya Yosefu. Yosefu azira inzozi ziwe, Yosefu aramufata bamuta mu kinogo, Yosefu ashikwa ku isoko, Yosefu agugwa ajana kwa Potifari. Mugabiri ivuga ngo ivi byose Imana irabireka gushikaho Imana yahagurutse ikoza mu mutima w'umwami, umwami ngo aramurekura amukura mu ibohero, hama ngo amugira segaba w'itunga ryiwe ryose, hama ngo amugira umwigisha wo kwigisha abakuru biwe ubwenge. Haleluya. Iki nico ndiko ndita ameza mu maso y'abasi bacu. Muri Egiputa ntihari ahantu Yosefu yokomereye yoronkeye intahe, mbwa Imana ihitamo kumuzamurira aho nyene, ikoje ibintu vyinshi bitandukanye, iteje inzara, hateye ibintu bitandukanye, mbwa Imana imuhagurukiriza aho nyene, imugira ukomeye aho nyene, isova n'umuryango wiwe biciye kuri we n'igihugu cyose. Alors banu Imana, ndiko ndashaka kubwira ko n'umunezero w'Imana kukuzamurira aho utategerezwa kuzamukira. Amen. Niwaza ngaho ukatubwira ngo naratera imbere muri Amerika, tuzomera nk'abavyumva buhoro buhoro. Mbwa ntihazi undi muntu avuga ati jewe narahantu atavyizigiro vyari bihari, isi yumye kandi ipfuye, mbwa Imana inkuraho ngaho irampagarika ku birenge vyanje none ndemye. Bizotworohera kumva intaye yawe niwatubwira ngo nari mfise umuryango ukomeye, hamanda urampezagira arabaho ngeze. Mugabo tuzokumva gose, tuzoshima n'Imana cyane, babantu bintabwa bamwe Imana ikura kure, amikicarikana n'abakomeye batari bafise ivyizigiro. Nasavye Imana muri uyu musi wanje mukunezereza, umuntu umwe yotabahwa ameze gutyo, kandi Imana ifashe abari wewe. Haleluya. Nimba itarese Daniyeli ngo intambwe zimutabagure, arakantu kanciyemo karangyoheye. Haleluya. Birivuze ngo anegurira ameza mu maso y'abasi banje. Bani mani mwumva yuko Imana ifata ameza ikayategura abasi baraho? Navyo mwumva? Mbwa none kubera iki idesida kubigira gutyo? Nuko atawisabira uruhusha, nuko nuwoshaka kwihagarika toyihagarika ngo abishobore. Irahitamwo mbere rimwe na rimwe ubonye abasi baguma begeranira ahantu kanaka, nisinye kwa ameza yawe karategurwa, nisinye kuko adutegurira ameza mu maso y'abasi. Rimwe na rimwe ubonye baguma bagukikuza, nisinye kwa ameza karategurwa, kuko ndakubarira igihe Imana itanguye gutanga intahe zikomeye nigihe iziguhera mu kibanza utabwirizwa kuzironkeramo. Wa mwanya wanyu ngomba gusenga. Yashoboka ko igomba isororero no munsi ari wewe. Yesu n'umwami muri iki kibanza, kandi n'umukiza, kandi n'umuzima, kandi arabohora. Ko ufise ikintu ugomba kw'Imana gukorera, uvyaguruke ku birenge vyawe. Ngiye gusenga.